kundwi yaho y'icenda Abeza bari ko bararonka inota rimwe Abeza bari ko bararonka inota rimwe ariko kandi iyi equipe yitwa Livecontroller yari koratsindwa ariko Livecontroller itsindwa mu buri bwabo yo bavuga ngo si buryo wamerita gutsindwamo ni handi equipe nkuru nyine bari equipe nkuru undi match ya Barcelona ya Jari ya mbere ya Karore ya Barcelona Real Oviedo ya mbere Karore y'ivyabaye hano kuri Centre Technique National muri Lumitel Women's League ubwo equipe zimwe zitwa nto zagaragara nk'izidashobora gukora akazi na kamwe zisa n'izigaragambye zikagomba kwereka za equipe nkuru ko hari ico zifise cyo gupropose rero nabeza bari batanguye urukino ubona ko bahagaze bakina n'intwari kazi bari ko bakina n'intwari kazi equipe yari hagaze mu kibanza shaka n'ikina na equipe ya nyuma ku rutonde berekana urugero rudasanzwe no gukriya ama occasion menshi cyane banakubitana poto mu gice ca mbere cy'urukino bigaragara ko bashobora kuba bisanze imbere cyane y'intwari kazi ariko mwuko gukina bibirangira ari ubusa ku bundi igice ca kabiri kiza gutangura babana bariko baritanga cyane mu gice ca mbere nubwo equipe yari mu bibazo bigiye bitandukanye nkuko umumenyereza yagira nakivuga ko avuga ati hari abakinyi nashaka ko bampa bino mu kibuga ariko batabimpaye hari umukinyi umwe nabonye yagumye mu kibuga nanamubaje ujya mukinyi kumenga yari yarushe kuko utamukuye mu kibuga aravuga ati ujya mukinyi ubona si uko adashoboye gukina ahubwo ikibazo uyu munsi yari yigaragambije adashaka gukina niyo mpamvu natumye yisanga yagumye mu kibuga mu rukino rwose ndetse n'umukinyi narungitse mu kibuga kugira ngo amusubirire yereko akina ku ruhande kuri nimero 2 nyamukobwa wawunda aje gukina kuri nimero 7 acamubwira ati we subira inyuma ujya aje imbere mugaye nyuma bice birarangira wa wundi aramwankira ati we subira inyuma je ndaguma handi nako je imbere ndaguma mu kibanza canje coach aramubwira ati none kuko utagumye muri kijya kibanza wenda gushizemo uwo mwigemo usanga ariko ariregura ngo yanyankiye acaramusora rero ibi ni bimwe mu bibazo vyagiye birabakora ko icambere bagikina neza ica kabiri gica kiranka biza kurangira batakaje amanota 3 vyagaragara ko bashobora gutanga batakaje abiri banganije baranganije igice ca kabiri kirabankira ndetse no ku ruhande rwa Livecontroller bafise karite bafise abakinyi bakina utwana duto twinjiye hajya muri vestiaire nako hajya muri tribune busohotse abantu bose bati ugira ukubitwe ugira ubagagwe na equipe ya mbere sinzi football muzanye gupropose hano ubwo bwana uburyo byagenze muri kundwi 9 muri Top Girls Academy abari bazi bati barabica byanga bikunda ubwo bwana barabudekuraje bikomeje wamenga no nigaragambye nkabwira abo bantu kumenga nta si ibintu byiza bariko barakora kubwira abana bato nk'abajya ngo muje gukubitirwa hano ngo ntaco muzanye ngo muri equipe zihanyuma ntaco mwanzo mugari wabara utwo twanaca tugenda turidoga tubishura dushwana nyene ukuntu ngo muraza kuraba twinjiye mu kibuga twatanze football y'ubwenge imeze neza tunatangura dusinda igitsindo ca mbere ariko ingufu zigenda ziragabanuka bohoro mu gice ca kabiri baragaruka atakintu bafise cyo gupropose match birangera bayitakaje rero narakunze cyane uburyo Lumitel Women's League rikorera kinwa muri kano kanya canke muri kino gihe hari equipe zigaragaza ubushobozi bw'ivyo zikwiye gukora muri zino nkino nubwo mu gice ca kabiri cihiganwa nako mu gice ca kabiri cinkino usanga bitazorohera bivanye n'ubushobozi bw'abakinyi abana bakiri bati ingufu usanga ari nke ariko berekana inkino ziryoshe cyane muri Abeza FC ngo impinduka zirashobora kuba ku bwinshi nkuko mumenyereza iyi niyo Top Girls Academy muri kona Sakina Said kapiteni wa mwe mu bakobwa bakina Lumitel Women's League banini ariko musatirizi mwiza zino gutsinda ibitsinda Mubeza rero ngo hari impinduka zishobora kuba nyinshi kubijanye n'abakinyi yarabwiye ati ndipfuza gusinyisha abakinyi b'abasatirizi benshi kuko ico mbona nk'ikibazo dufise muri kano kanya umupira mwiza tubuze ahubwo umupira mwiza turofise ariko kubijanye no gutsinda ibitsindo nta kintu kiko kiraboneka ubwo rero ngo aripfuza abakinyi bose bakina basatira no kuvuga kuva kuri nimero 7 9 10 ligne offensive yose akayihindura kugira ngo arabe yuko ibintu byogenda neza niyo makuru muri rusangi ahari muri Lumitel Women's League ino Abeza iherutse kuba cyane Mubeza sezo yatanguye basinya amasezerano na Holy Travel and Job Connect Agency keep ngo bambara impuzu zirimo amabara yera nandasa na vert keep ngo inahagaze nabi wanashima muri
Limited Women's League no mwaka sinzi ko akanya kari gahari hanyuma ya audio namukoresha akaganiro gato cyane k'iminota 3 sinzi iri muri group ako wayivuza nta kibazo si wowe yivuza na kibazo tukumva je telefone yanje ivuga buhoro buhoro tukumva uburyo reka ibyawe nta kirema none ivuga buhoro ushobora kuba uri bahenda ivuga buhoro buhoro akagenda yivugiriza nta kibazo twumve umumenyereza wa wino equipe ivyo yavuze arabe na lico ngo hariya namuhaye ino foto kakamoyo kabusi kabi hasi kabi n'abakinyi babo si babi harimo Abeza kandi mbona sabana cyane mugabo urana ko nyene bataba bameze nk'aba bantu ze ngiyo wayibonye Abeza mu gituza ariho hori ni nyene kabisa niyo ni nyene katwumva umenyereza mukuru inyuma yo kumwenya n'intwari kazi uburyo ino equipe ishobora kugaruka narya rimwe mu migi kuri classement idahagaze neza muri Limitero zikunda gushaka umenyereza bita Ngama Emmanuel umukinyi wa kera wa football yarabizi football kabisa ya Emmanuel bagana na PJ Classic FM umunsi ukinyurukino n'umugo wa kane muri mu rutonde rw'ihiganwa igiciro cya mbere muri Limitero Women's League kunganya n'umugwi intwari kazi uyu munsi byakiriwe kuri je ndashima kora nka point imwe ndashima cyane kora ni equipe hejuru iwacu kandi twebwe ari faiblesse mo dufite kora abakinyi kandi intwari kazi ari kuntu namaze kuraba match zabo nyinshi ingene bakina no mpamvu nagiye kwitegura nanjye neza ingene bafata uyu munsi nizihe nguvu ushobora kuba wakoresheje kugira ngo uronke inota rindi rimwe mu gihe wari umaze inkino nyinshi cyane gose udashobora kuronka amanota ni ikihe kintu wowe wahinduye kugira ngo equipe yawe ishobore gutanga ibiharuro byiza na cyane ko twabonye mu gice cya mbere wari uhagaze warashima ku rugero rwiza kuruta n'intwari kazi igice cya kabiri kikakugora gato ni ikihe kintu wowe wakoze uyu munsi kugira ngo ushobore kuganya inota rimwe murakoze icyambere nagize entraînement nziza cyane n'abakinyi banje ngabaganiriza akora intwari kazi narabya match zabo afisi 3 ngasoma umukino wabo hanyuma ngenda gutegura abakinyi banje kora nabonye umukino ntari kazi ngene ikina ngabategura bakavyumva no mpamvu babonye premier mitana yabishoboye ko nakinisha aba defenseur benshi kora ntari kazi bagira umwuka baragenda bakagaruka none kajya gusoma abakinyi banje ngene tuzibira batandatu mu kwataka tukabataka turi batanu numva nagishoye mu cyo narajya match zabo candiga ngene no bazibira abakinyi ufise muri kano kanya uri kurakoresha rebo abakinyi wowe waratanguranye canke hari nk'abavuye muri equipe ku mpamvu izi canke ziri abakinyi nabo mfite kuvuga kandi nagize preparation ntabi nago twiteguye neza tuni cyambere kandi abakinyi mfite ni bake cyane bajya badugije umugwi mu cyambere kubera abo ntazanye barusha ingufu n'abantu bari basigaye kuvuga ntabwo nagize recruitment uko ndigiye kwitegura muri phase retour kugira recruitment ziza kora ngo mu gice cya mbere nk'ikibazo kimwe wowe wagize uyu munsi canke se mu nkino z'igice cya mbere cihiganwa uganirira abagukurikirana n'ikihe nyamukuru mbega hari icizere yuko coba kigiye guhinduka muri phase retour kugira ngo witegure neza mfite icizere cyane kinini kuvuga ndaba promise ko umugwi wa Abeza FC uraguma mu cyambere ko mfite projet nini yo kujya kuri equita abakinyi beza bagumije umugwi cya mbere ubuyobozi bubanye gute na staff y'umumenyereza canke n'umumenyereza muri staff tumeze neza nta kibazo dufite president arakora bishoboka abagenzi banje dukorana bose barakora bishoboka ikibazo kuri ku bakinyi ntari kibazo ni nk'ibibanze bihubona mu kibuga ukerimwe abakinyi bashaje nkeneye muri attaque ndayikeneye cyane nkeneye attaque yose kuva kuri 11 9 7 10 barakeneye cyane ubwo je nkeneye abakinyi bane gusa urakoze cyane coach no murakoze Ngama Emmanuel umumenyereza wa Abeza FC ku ifoto ya Miche TV kajya gapira kanzeho gute
Kempu Vitezu Mateji Jako nikizayirwa se n'igiti since yayo sisi kirundi upfa gusoma nkaho usanga ututse umuntu yayo sisi kirundi usanga ututse umuntu wo gusoma ibyo usoma none ko cari nzavyambariye ariko natuka nawe wese nawe ubitse ubutse umugambi yara Abeza rero banganije n'intwari kazi ubusa kubundi Richard tugarukanira ya resultat y'indwi y'icenda kugira ngo turabe mu ciciro ca kabiri hoho vyagenze gute muri Lumitel Women's League nyene ariko ubwo urumva ko indwi icenda 11 nimero 10 nuva ko abasatirizi meme na miliyo offensive abasaba kurokrita cyane Top Girls batsinze Refoko 2-1 kazoza batsinda Buja Queens 2-0 Equipe ya La Colombe batsinda Bonavenir 2-0 sivyo mu gihe equipe ya Maika batsinze equipe ya Arena Star ibitsindo 4-1 kuniko vyarebeze ku ndwi y'icenda Licunga rabe Klasumana yimuhaye uburyo imigwi ihagaze muri Lumitel Women's League ku ndwi y'icenda equipe ya Top Girls mu nkini 9 amanota 27 no stop ntavyo gutahasi bariteguye cyane inkini 9 amaze gutsina zose nta na rumwe baratsindwa nta na rumwe barananganya Kazoza FC ya kabiri mu nkini 9 amanota 19 La Colombe ya gatatu mu nkini 9 amanota 17 Maika ya kane mu nkini 9 amanota 16 intwari kazi ya gatanu inkini 9 amanota 18 Buja Queens ya gatandatu amanota 11 Arena Star mu nkino 8 amanota 9 inganya na Bonavenir mu nkino 9 ifisa amanota 9 nyene mu gihe Refocon mu nkino 9 nako mu nkino 8 bafisa amanota 2 Abeza mu nkino 10 nako mu kibanza c'10 mu nkino 9 bafise amanota 2 nabo nyene bako hacasigaye match imwe itarakinwa ya Refocon nande na Arena Star nivyo ubwo biragoye ko ninde equipe ishobora kuza gutwara igikombe iyo bitwa Top Girl naho bona ngo Kazoza na La Colombe bobo nivyo ntibari kure cyane nako ni Kazoza na 27 amanota 8 kuri equipe nka Top Girls Ligue ikibazo no kwibaza ngo ni bande bazoyihagarika kugira ngo bahima amanota sinari yimvaga twaye champion iheze seba twaye champion Lumitel Women's League iheze bangana yaragiye ko ikiri mu cicaro ca kabiri nuzenya Buja Queens yari PVP ahubwo yari PVP PVP niyo yari yagitwaye 2024 Top equipe y'Ingozi vyaranze iyi bayita imwe Anise nayitubwire y'abakobwa y'Ingozi ni ninde wiheruka ryarisa atarimwe bagurisha imuyinga se usanga barahiriye sinibuka neza ari bari yasigaye ariko iriya Bonavenir kuko ariyo baguze Ingozi abanyamuyinga nivyo mu cyo ca mbere muri Ligue B naho icabaye nuko Egenwari yakubiswe mu bakobwa mu cyo ca kabiri vyanse kabisa bagize barayiraramisha mu kirere match yari guza Home Girls ndetse na Etoile du Matin yarabaye postponed sivyo match reko yari ya Nyanzarake sezerano banganije na Lilion ubusa ku bundi Inyange kuri stade vyizigiro mu Rumonge batsinda Egenwari igitsino kimwe ku busa arabwiye ati mu Rumonge umupira uriyo sha izi Nyange rero umwaka zizakina umupira zigakina na karate na karate Anise tongwa Fofira PF Fofira PF yaragurishijwe ikomwe ngo yariwe na equipe y'Ubujumbura nye yaguzwe Fofira cyari Ngozi se yawe okay Bonavenir barayidandaje na Fofira barayidandaje ya baba zamani Bonavenir baradandaje Fofira barayidandaje Bonavenir yo niyo bahereye we Bonavenir yo bayitwaye kera Fofira barayidandaje sivyo utinyange ko rane passe bakini iki barakina Inyange babangamira umuhagarike buri gihe iyo duhuye iyo ntatwenze nawe aratwenga ibintu bamukoreye niba bari bajetri bamufashe mwe umukanigo bati musaza twe ntitwibwa arbitre baramukubise bamwirukana ko nuko ibaze guhunga uva mu kibuga bakinyi bagomba kugukubita
wagera ku mu entraîneur wabo n'abari kuri bande tushuze ngo baragutabara nabo bakagusama kwa kundi inyange bari babishaka noneho iyo match abwira Bonaventure tubwo mu dutsindiye hano twakubise no arbitre ati match rero turumuze mwihendi muzi wacu tubereke akasongo yiho ngako match menga rero turacibera kuri Sosthene ntibabasanze hariye mu Rumonge ari we wari kubatwara yose wari kubajana ariko nabonye ahanwe menga icyo gihe abakinnyi barahanwa bafatira ibihano no bafatiye ibihano yo kumara match 8 arasubiye gukina ari no hagaritswe no vuga muri iyo saison niba ndavyibuka neza ariko bari yabinyange bahari nyanga ariko saison nabo bari nyange mugabo inyange zigwana sinzi ngo yaraguzwe ngo nivyo je nandibuka ko yaguzwe Bujumbura Fofira ishara ko ari Top Girls nivyo ego yitwa Fofira Top Girls Academy ni nyene ni Top Girls yitwa Fofira Top Girls Academy nivyo rero maze kumara umwaka munini w'imyaka 2 ukura kujyo yino witwa igiwawe nuko vyari ko biragera muri Lumitel Dirac nabo bari ko bakora Lumitel Dirac yabako batsindirwa muhira Inyanza Rack na Smart Queen bitatu kimwe mu gihe Kirundo Queens ibushaza ne Stade Bushaza ni muri commune Busoni shanka Busoni iri mu Bushatsi ni muri ntuze ni muri nta Busoni mu Bushatsi muri amakomune hariye mu Kirundo ntayose ayuzi no kuri kwimana zanyine mugani wa nta Busoni iri mu Bushatsi ni kote Bugesera commune hano kuba papa utamu nivyo Kirundo Queen rero yatsinzwe na PVP Buyenzi ya Agiye bafise gahunda yo kugaruka Première Division aba atuzanire Kasuma inbox ricu nayo umuntu nkiye kuva kera sinzi ivyarimo Relione inyuma yuko banganije busa kundi na sezerano sivyo babandanya bari mu kibanza ca mbere mu nkiri 9 bafisa 25 bakurikirwa na PVP Buyenzi sivyo bakurikirwa na PVP Buyenzi ya kabiri amanota 21 Smart Queen bafisa amanota ashika kuri 15 Aigle Noir ya kane amanota 18 Kirundo Queens ya gatanu amanota 13 Lumitel Dirac ya gatandatu amanota 11 nganya na Sezerano FC y'indwi amanota 11 Inyange y'umunana amanota 8 mu gihe twari Dimbate y'icenda amanota 1 ndetse na Home Girls y'10 inota 1 nuko muri Lumitel mu cisho ca kabiri Ligue feminine ibintu Bible Grevisse ngombo yamba hari yangira ngo ni ivumbi muri commune vumbi yareka ni mu gisagara ca Anisengo ni mu gisagara ca Kirundo muri commune Bugabira nyene haruguru y'isoko ni mu Bugabira muri commune Bugabira niho hari nibazo bukora zone sinzi muri niho hari Bushaza Stadium je navyumva ko atabushaza erega equipe y'Intare niho yakorera imyimenyerezo Intare za mubayasha zakorotse mu minwe yanje mbona zakorotse ubona ariko zaramuye abakinyi buryo ngo barara bafise bakabona ngo kabatera ishema bisobanyarizanye ifike bakinyi bariyo ndibuka ko barafise no action yo kubafata nivyo muri Limited Women's League naco twavuga nuko tukiri muri mbeko twakira mutumiro wacu kuva muri One Tibet Prida kamwe mbona nabo yarayiduhase ubonane muri mu makuru y'abakinyi b'abarundi kazi nyene bakina mu mahanga hariya muri Yanga Presence Asha Jafar ameze neza cyane Asha Jafar ameze neza weekend yari gufasha equipe yiwe gutsinda urukino bariko barakina na equipe ya Biro FC